Muy buenos días, mwaramutse amables amigos y hermanos bakundwa nshuti na bene presentes data aquí muri en hano Risaralda, muri Caldas, Risaralda, Colombia. Caldas, Colombia. Es para mí un privilegio estar con Kuri jewe ustedes nihigwe kubana namwe aquí para ngaha compartir unos kugira momentos ngo de compañerismo dusangire umwanya wo alrededor de la kuyaga palabra ku de Dios ijambo y su ry'Imana programa. hamwe no ku mugambi wayo. Quiero leer la escritura donde dice Ngomba en gusoma Apocalipsis icanditswe capítulo 1, ahavuga mu itangura igice ca mbere 1 umurongo wa mbere al 5, kugeza ku wa donde gatanu, dice en el ahavuga hati principio ubwa mbere na creó mbere Dios Imana los cielos yaremye y la tierra, ijuru n'isi. y la tierra estaba Isi desordenada y vacía, yari ikiri buziba, y las yari kubusa tinieblas gusa, estaban kandi sobre umwiza la wari faz upfutse del abismo, idamba, y el Espíritu de Dios se kandi mpwemu movía sobre la w'Imana faz de las yatambatamba aguas, hejuru y y'amazi. dijo Dios, Imana iravuga iti sea la luz, nihabeho umuco, y fue la luz. umuco Y ubaho. vio Dios que la luz era buena, Imana ibona y umuco ko ari separó Dios la mwiza, luz de iraheza las tinieblas. itandukanya umuco Y llamó Dios n'umwiza. a la luz Imana día, yita y a umuco las umurango, tinieblas llamó umwiza noche. iwita Y fue ijoro. la tarde y la mañana Buragoroba un día. buraca, uwo ni umunsi wa Que mbere. Dios bendiga Ese nuestras Imana yahezagira almas ubugingo con su bwacu palabra, kubw'ijambo y nos yayo, permita ikatwemerera entenderla. no Pueden tomar kuritahura. asiento si tienen la bondad. Murashobora gufata ibyicaro byanyu. En el capítulo 1, verso 1, Mu gice ca mbere nos habla umurongo de la wa mbere creación de los haratubwira cielos ku kuremwa y de la tierra, kw'amajuru y eso n'isi, ocurrió kandi ibyo hace byabaye millones haraciye años. amamiliyoni y'imyaka. Y Kandi dice la escritura que fue ibyanditswe Dios biravuga el que yuko creó ari Imana los yaremye cielos amajuru y la tierra. hamwe n'isi. Y en Isaías No muri Yesaya, también nos dice no muri que fue Yesaya Dios naho el que nyene creó haratubwira yuko ari los Imana cielos yaremye y la tierra. amajuru Por ejemplo, n'isi. Isaías Nk'akarorero muri Yesaya nos habla haratubwira de esto. kuri ivyo. Vamos a ver. Reka turabe Isaías capítulo Yesaya igice 43 ca 43 y también el 42 ndetse no mu gice ca 42 nos habla de esta creación, haratubwira kuri iri rema, y también nos dice ndetse kandi haratubwira que él ko creó ko a yaremye Israel. Isirayeli. Ahora vean Rero ustedes un orden mwitegereze urutonde divino en rw'Imana cuanto ku bijanye a la creación. no kurema. Dios, así Imana como creó los cielos nk'uko y la yaremye tierra, amajuru n'isi, también creó al ser humano, ndetse también yaremye creó n'ikiremwa al pueblo muntu, hebreo como nación, irema kandi n'ubwoko también bw'Eheburayo él nk'igihugu, ndetse está kandi creando iriko una irarema nueva raza. ivyaremwe Ahora, bishasha. Rero siendo que Dios es kuba el Imana creador de los ari cielos umuremyi w'amajuru y de la tierra, hamwe n'isi, veamos turabe con detenimiento quién es turabe neza este Dios todopoderoso creador iyi Mana de nyene los ububasha cielos bwose, iyo ariyo y umuremyi de la tierra. w'amajuru hamwe n'isi. Nos dice Turabwirwa el Evangelio según San Juan, mu butumwa bwiza bwa Yohana Mutagatifu capítulo igice 1, verso 1 en ca adelante, mbere umurongo wa mbere ukabandanya, como también Isaías capítulo ndetse kandi no muri 42, Yesaya verso igice ca 5, 42 umurongo wa son dos gatanu. lugares muy importantes. N'ibibanza bibiri vy'ingirakamaro cane. Murabe Génesis capítulo itangurira 1, igice ca verso 1 mbere dice, umurongo wa mbere haravuga ngo ubwa mbere na mbere Imana yaremye ijuru n'isi. Isaías Muri capítulo Yesaya igice 42, igice verso ca 5, 42 umurongo wa dice, gatanu así dice haravuga ngo Dios, uku creador niko Imana de los uhoraho cielos, agize, y el que los uwaremye despliega, amajuru el que extiende akayaganura, la tierra y sus uwaganzuye isi productos, n'ivyemera, el que da uwahaye aliento al abantu bo pueblo muri que yo mora sobre ella, guhumeka, y espíritu kandi a los que abayigendako por ella akabaha andan. ubugingo. Dice, yo Jehová Ati te he llamado en jewe justicia, uhoraho
naguhamagaye mu bugororotsi, nzogufata nkuzigame, ngutange ngo bere abantu isezerano, n'abanyamahanga babere umuco. Muri Yohana naho igice cya mbere, muri Yohana igice cya mbere umurongo wa mbere ukabandanya haravuga ngo ubwa mbere na mbere ijambo yariho, kandi ijambo yahoranye n'Imana, kandi uwo jambo yari Imana. Uwo yahoranye n'Imana ubwa mbere na mbere. Byose byaremwe nawe, mu byaremwe byose nta kintu na kimwe kitaremwe nawe. Muri we harimwo ubugingo, kandi ubwo bugingo bwari umuco w'abantu. Ku murongo naho twasomye kugeza ku murongo wa 4. Rero tubandanye igisomwa, haravuga ngo uwo muco wakiramo mwiza, ariko mwiza ntiwawakiriye. Haje umuntu yatumwe n'Imana, izina ryiwe ni Yohana, ni ukuvuga Yohana Umubatizi. Uwo yazanywe no kuba igishinga ntahe ngo ashingire intahe umuco, kugira ngo bose bizere kubwiwe. Uwo si we wa muco, ni ukuvuga ngo Yohana Umubatizi si we wa muco, ariko kwari gushingira intahe umuco. Umuco w'ukuri wakira umuntu wese wari kuraza muri iyi si. Uwaremye amajuru n'isi yari karaza muri ino si. Yari mu isi, kandi isi yaremwe nawe, ariko isi ntiyamumenya. Yaje mu vyiwe, ni ukuvuga ngo mu bwoko bw'Abaheburayo, ariko abiwe ntibamwakiriye. Ariko abamwakiriye bose, abizeye izina ryiwe, yabahaye ububasha bwo gucika abana b'Imana. Nibo batavyawe n'amaraso, canke no kwifuza ku mubiri, canke no kwifuza ku mugabo, ariko bavyawe n'Imana. Kandi uwo jambo yihaye umubiri, abana natwe, twitegereza ubwiza bwiwe. N'ubwiza bumeze nk'ubw'umwana w'ikinege ava kwa se, yuzuye ubuntu n'ukuri. Ninde yigize umubiri? Ni ijambo yahoranye n'Imana, kandi yari Imana, yaremye amajuru n'isi. Imana y'Aburahamu na Isaka na Yakobo yaremye amajuru n'isi, yari kwiraza kuri ino si mu mubiri w'umuntu. Kandi igihe yaza mu mubiri w'umuntu yamenyekanye ku izina rya Yesu. Rero murabe ingene umukundwa wacu Umwami Yesu Kristo ari umuntu w'ingirakamaro cyane adasanzwe. Ni we muremyi w'amajuru n'isi, kuko ni Imana yambaye umubiri. Imana yamanutse mu biremwa abantu mu buryo bw'umuntu. Nta muntu n'umwe yari gushobora gucungura ikiremwa muntu uretse Imana gusa. Kandi Imana yafashe umwitwarariko w'icaha hamwe n'ingaruka z'icaha. Imana yarazifashe, yigira umuntu, ifata ibyaha byacu, ihindura iyipfa mu mubiri w'inyama, irapfa ku musaraba Karuvariyo. Nta wundi muntu n'umwe yari gushobora gukora ico gikorwa c'ubucunguzi, kuko abandi bantu bose bari baraguye igihe Adamu na Eva bagwa hariya mu itongo rya Edeni. Nta kiremwa muntu na kimwe cyari gushobora gucungura ikiremwa muntu. Imana ubwayo yigize umuntu yakoze ico gikorwa. Rero murabe ingene umukundwa wacu Umwami Yesu Kristo ari umuntu adasanzwe. Bamwagiriza yuko ari umuntu yigira Imana, ariko yamara ari Imana yigize umuntu. Uko niko kwari ukuri, uguhishurirwa k'ukuri k'uwo ari we Yesu Kristo. Ariko igihe bahuvya uko guhishurirwa k'ukuri bakavuga bati ari umuntu yigira Imana, barakosheje mu kubona uwo ari we umukundwa wacu Umwami Yesu Kristo. None ni gute yaremye ibintu byose? Ica mbere ni uko Imana nyene ububasha bwose, umuremyi w'amajuru n'isi, iba
iba esa dimensión, mw'ubu buringanire, la séptima dimensión, uburinganire bw'indwi descendió. yamanutse. Vino descendiendo Imana yaramanutse, se creó un hanyuma cuerpo teofánico yiremera umubiri wa de la sexta teofaniya dimensión. wo mu buringanire bwa Un gatandatu. cuerpo teofánico Umubiri wa de la teofaniya sexta wo mu dimensión buringanire es un bwa cuerpo gatandatu parecido a n'umubiri nuestro usa n'umubiri cuerpo de la wacu, otra dimensión. ariko wo mu bundi Estando buringanire. Dios en ese cuerpo Imana iri mw'uwo mubiri wa teofánico de esa teofaniya wo sexta mw'ubwo dimensión buringanire bwa es gatandatu conocido como el izwi verbo nka de jambo Dios. w'Imana, O sea, ni ukuvuga el ángel del pacto umumarayika o ángel de w'isezerano Jehová, canke marayika que es un w'uhoraho, hombre, ari un wari varón umuntu, umugabo la sexta bwo mu dimensión. buringanire bwa gatandatu, Y kandi estando en esa forma imeze uko, de un hombre, imeze pero nk'umuntu de ariko wo mu buringanire bwa gatandatu mu bundi los buringanire, seres humanos no pueden ver, ubwo ibiremwa abantu badashobora esa es la kubona, dimensión de los ubwo ángeles. n'uburinganire Por eso bw'abamarayika, aparece nico gituma como ángel imeze nk'amarayika w'uhoraho. y Kandi estando en esa dimensión como ari ese mw'ubwo cuerpo, buringanire, mw'uwo mubiri usa n'umubiri wacu ariko wo mu bundi buringanire, los cielos yaremye y la tierra, amajuru hamwe n'isi. Mu majambo yumvikana fue nuko realizada por un hombre ukuremwa de kwakozwe otra dimensión. n'umuntu wo mu bundi O buringanire, sea, un ni ukuvuga extraterrestre, como ikivajuru dicen nk'uko los que estudian nk'uko babivuga platillos voladores abiga extraterrestres. ivy'ibikarayi biguruka Pues, canke ibivajuru. Ariko el igitangaje creador de los nuko cielos y de la umuremyi tierra w'amajuru es n'isi ari terrestre, ikivajuru, pero que después se hizo terrestre ariko hanyuma cuando se hizo un yigize uwo cuerpo de ku carne isi llamado igihe Jesús. yambara umubiri w'inyama witwa O Yesu. sea que Jesús Ni ukuvuga ko Yesu es un extraterrestre. ari ikivajuru, Pero ariko la sorpresa grande para los seres igitangaje humanos, gikomeye ku biremwa abantu que mwamuze ico también arico, los seres humanos nuko son n'ibiremwa abantu navyo ari ibivajuru. así es que no hay por qué Nuko rero nta mpamvu n'imwe ihari yotuma umuntu atinya canke ngo atangare ku bivajuru, kuko natwe ubwacu turi ibivajuru. nuestra alma Ubugingo bwacu hamwe n'impwemu zacu ntabwo ari ivyo ku isi, no es de esta dimensión. si ivyo mu buringanire, ariko ni ivyo mu bundi buringanire. Hemos venido aquí a Ariko esta twaje dimensión ngaha para mu buringanire cumplir kugira un ngo propósito dushitse divino, ihangiro en el ry'Imana, cual Dios ari naryo se está moviendo Imana iriko iragendagendamwo nk'uko sobre las aguas yatambatamba hejuru y'amazi hariya mw'itanguriro. Rero Miren ustedes mwitegereze cómo Dios ingene Imana llevó a cabo toda la creación. yaremye ivyaremwe byose. Imana Tomando para sí mismo yafashe un cuerpo, yo nyene ubwayo ¿de dónde umubiri, lo sacó? mbega De sí yawukuye he? mismo. Muri yo nyene ubwayo. En ese cuerpo, Kandi mw'uwo parecido a nuestro mubiri cuerpo, usa n'umubiri pero wacu creación, ariko mu bundi buringanire, estando en ese cuerpo, iri mw'uwo habló a mubiri creación, yaravuze todas las irarema cosas, ibintu y fueron byose, creadas. nuko biraremwa. Y luego Hanyuma le creó hanyuma al hombre yaremeye umuntu un cuerpo umubiri de esa dimensión, wo mw'ubu buringanire bwa gatandatu nyene. y cuando le creó un cuerpo Kandi igihe teofánico, yamuremera umubiri wa vino a teofaniya, ser un cuerpo teofánico, wahindutse umubiri wa a imagen teofaniya del cuerpo teofánico, ufise del ishusho cuerpo usa n'umubiri wa teofánico, teofaniya w'Imana, ni ukuvuga ngo umubiri wa teofaniya umeze nk'uw'Imana. y después Hanyuma lo trajo a esta dimensión yaramuzanye mw'ubu buringanire bwo ku isi, aho yamuhaye umubiri de carne, w'inyama polvo de la wo mu tierra, del mukungugu donde wo creó ku isi, ese cuerpo. aho yaremeye uwo mubiri w'inyama. Ariko Imana kugeza ico gihe ntiyari bwagira umubiri w'inyama. Rero mwitegereze, Y luego le dio una compañera, hanyuma yamuhaye y umufasha colocó ikiremwa a Adán muntu, como rey en este Adamu mundo. imugira nk'umwami kuri uno mumbe w'isi. Título de propiedad Yamuhaye de todo agatabo el gahesha planeta Tierra. uburenganzira ku isi yose, Adán kandi Adamu yaraganza aha ku mubumbe w'isi. ahora Rero encontramos que turabona ko el ser humano cayó, ikiremwa muntu pues, caguye, con interrupción, kuko harabayeho ikirogoya aho umugwanizi interrumpió ese programa. yononye uwo mugambi wo kurema kw'Imana, El diablo hizo kandi umugwanizi niwe yatumye ikiremwa muntu icari catangujwe hariya na Adamu hamwe na Eva, niwe yatumye Dios no había ico dado kiremwa un kigwa. cuerpo Imana kugeza ico gihe ntiyari bwaronka umubiri primer hijo Adán, w'inyama, le dio un ariko cuerpo de carne, umwana w'Imana wa mbere Adamu yamuhaye umubiri w'inyama wo mu buringanire bwo ngaha ku isi. Ariko umugwanizi también estaba nawe nyene moviéndose para yariko aragendagenda kugira ngo yonone umugambi w'Imana. y el diablo por cuanto Kandi es un umugwanizi kubera ko atari creador, no se umuremyi, podía crear para sí ntiyashobora mismo kwiremera wenyene ubwiwe umubiri físico ufadika para estar manifestado kugira aquí en ngo la tierra, un agaragarire cuerpo ngaha físico, ku y isi que mu hizo mubiri ufadika. Niki yakoze? Yinjiye mu mubiri
mu mubiri w'igikoko citwa inzoka, agaragara biciye muri ico gikoko citwa inzoka, arico kitari igikoko cikwega nk'uko cikwega ubu, kizwi nk'inzoka ariko cari igikoko casa cane n'umuntu. Ico nico kiremwa cazimiye ubushakashatsi buriko burarondera, kandi baragunduye ibihumbi vy'ibisigarira vy'abantu bamaze ibihumbi canke amamiliyoni y'imyaka. Baravuga bati uko niko ikiremwa muntu cari kimeze imbere yuko kimera nk'uko kimeze ubu, ariko ico bagunduye ni imibiri y'ubwo bwoko bw'izo nzoka zari zisa n'ikiremwa muntu. Ubushakashatsi buriko burarondera ikiremwa cazimiye, kuko baravuga ko hagati y'inkende hamwe n'umuntu ko hari ikindi kiremwa, ari ikiremwa cazimiye gihuza igikoko hamwe n'ikiremwa muntu. Ariko igihe Imana yavuma inzoka, harazimanganye ubwo buryo izo nzoka zimeze uko. Inzoka cari igikoko gifise ubwenge bwinshi c'amayeri, cari gihari mu bindi bikoko vyose, cariyumvira, caranavuga, kandi ntibitangaje ko inzoka ivuga, kuko na za gasuku ziravuga hamwe n'ibirogoge, inyoni nazo nyene ziravuga. Kandi inzoka kuba ari igikoko rero cari gifise ubwenge, caravuga, nico gituma cahenze Eva, cabaye igikoresho c'umugwanizi. Umugwanizi yambaye umubiri imbere y'uko Imana yambara umubiri, ariko umugwanizi yigize umubiri mu gikoko. Igihe Imana yambara umubiri, yambaye umubiri mu muntu yitwa Yesu. Iyo yabaye incuro ya mbere ubwo Imana igaragaye mu buryo bw'ikiremwa muntu mu mwuzuro wose. Rero mwitegereza Imana, iyo ntambuko yarahejeje yigaragariza mu mubiri w'umuntu kugira ngo ikore igikorwa c'ubucunguzi, icungura ikiremwa muntu. Rero mwitegereze ingene mu muvumo Imana yavumye inzoka, arico cari igikoko casa cane n'umuntu, cari gifise n'impwemu. Ico gituma cashobora kuvuga, kigashobora no kwiyumvira, kuko umuntu yiyumvira muri mpwemu, niho yiyumvirira, kuko aho niho hari ubwo bubasha, ubwo buranga, hamwe n'izo nzira zituma umuntu yiyumvira, akiyumvira, kandi agashaka, akagira ico ciyumviro canke urwo rukundo, ndetse kandi hariho n'ibindi bintu vyinshi bikorerwa muri mpwemu. Rero dushobora kubona ko umugwanizi yakoresheje ico gikoko casa cane n'ikiremwa muntu, arico cari gifise impwemu, ariko nta bugingo cari gifise kuko kitari ikiremwa muntu. Kimwe conyene gifise ubugingo ni ikiremwa muntu. Kandi mu kibanza inzoka yari ifise c'ubugingo, aho niho umugwanizi yagiye, nuko umugwanizi araheza aba ubugingo bw'ico gikoko. Inzoka yarasa cane n'ikiremwa muntu, yari ifise agashusho k'ikiremwa muntu, ariko yaratakaje ubwo bwiza bwose hamwe n'iyo shusho kubw'umuvumo Imana yayivumye. Rero ubushakashatsi buriko burarondera ico kiremwa cazimiye, kandi ntibukibona, ariko yari inzoka, ubwo bwoko bw'izo nzoka, izo nzoka zavumwe n'Imana. Rero ikiremwa muntu camye kiri munsi y'umuvumo kubw'icaha, ariko mu kuza kwa Kristo hamwe n'urupfu rwiwe ku musaba Karuvariyo, Kristo yaraducunguye, kandi yamye agendagenda. Mwitegereze, yamye agendagenda
mu biremwa vyaguye, medio de esa creación, mw'ivyo vyaremwe vyaguye, y luego se ha estado moviendo hanyuma en kandi una yamye nueva anagendagenda no mu biremwa una nueva bishasha. creación Ivyaremwe que bisha comenzó con vyatangujwe Jesucristo, na Yesu Kristo, nuestro Salvador. umukiza wacu. Apocalipsis Ivyeshuri Yohana igice ca gatatu umurongo wa 14 haravuga ko ari we nkomoko y'ivyaremwe n'Imana. Niwe nkomoko y'ivyo vyaremwe bishasha vyatangujwe na Yesu Kristo, kandi ku munsi wa Pantekoti abantu 120 bari bari ngaho, barose mpwemu wa Kristo, mpwemu yera, bavutse ubwa kabiri. Kandi mu kuvuka ubwa kabiri, ukuvuka ubwa kabiri niko gutuma umuntu avukira mw'ivyo vyaremwe bisha, ivyaremwe bisha vyo mu bwoko bushasha. Kandi ico uruvyaro rwa Adamu biciye mu kuvuka gusanzwe, ico badashobora kuronka, kuko ntibashobora kuronka umubiri wa teofaniya wo mu buringanire bwa gatandatu imbere yo kuza ngaha ngo bavuke bavyagwe na papa na mama. Mu vyaremwe bishasha biciye muri Kristo turonka uwo mubiri wa teofaniya wo mu buringanire bwa gatandatu igihe twizera Kristo nk'umukiza wacu, tukoza ivyaha vyacu mu maraso ya Kristo, kandi twarose na mpwemu yera. Aho rero twarose iyo mpwemu yo mu buringanire bwa gatandatu, kandi aho niho tuvukira ubwa kabiri. Uko niko rero tuvuka ubwa kabiri mw'ivyo vyaremwe bishasha, ari navyo Yesu Kristo ari uwa mbere muri ivyo. Nico gituma yiswe na mutagatifu Pawulo nka Adamu wa kabiri. Kandi nk'uko Adamu wa mbere yagize uruvyaro ariko rupfa, rero Adamu wa kabiri nawe arafise uruvyaro ariko rudapfa. None bishoboka gute ko namba afise uruvyaro rudapfa nyuma y'uko umuntu yizeye Kristo, akoze ivyaha vyo mu maraso ya Kristo, akaronka na mpwemu yera, bityo akaronka ukuvuka ubwa kabiri? Hanyuma iyo abantu bashaje ko bapfa, nuko igipfa ari umubiri ufadika uza biciye mu vyaremwe vya mbere, uza biciye muri Adamu wa mbere, uruvyaro rwa Adamu wa mbere. Ariko nubwo mubiri ufadika upfa, umuntu we ubwiwe ntapfa. Igipfa na mubiri ufadika, umubiri wo mu vyaremwe vya kera, no kuvuga ngo ivyaremwe vya mbere, kandi ni umubiri ukomoka mu vyaremwe vya mbere, umubiri w'inyama, umubiri ufadika ukomoka muri Adamu. Ariko nimuraba ico Kristo yavuze muri Yohana igice ca 5 umurongo wa 24 ati, nukuri nukuri ndababwire, uwumva ijambo ryanje akizera uwantumye, niwe afise ubugingo budashira, kandi ntazoshirwa mu rukinja, ariko abavuye mu rupfu ashitse mu bugingo. Iyo umuntu yizeye Kristo nk'umukiza wiwe, akoze ivyaha vyiwe mu maraso ya Kristo, akaronka na mpwemu yera, aba yaravuye mu rupfu yarimukiye mu bugingo, aba yararose impwemu ya teofaniya yo mu buringanire bwa gatandatu. Kandi iyo mpwemu ya teofaniya ni iy'ibihe bidashira. Uko niko rero yisanga ameze nk'uko Yesu Kristo yari ameze imbere yo kuza ku isi, afise umubiri ufadika. Kandi iyo umuntu mu buryo bugaragara apfuye, nta kibazo na kimwe agira. Igipfa ni umubiri wo mu vyaremwe vya kera, kandi umuntu aza kuba muri paradizo, aribwo buringanire bwa gatandatu, uburinganire burimwo umubiri wa teofaniya, uwo yarose igihe yaronka kuvuka ubwa kabiri biciye muri Yesu Kristo. Hanyuma aguma ngaho mw'ubwo buringanire bwa gatandatu, abaye mu mubiri usa n'uyu wacu, kugeza habaye umuzuko w'abapfuye bizera Kristo. Kandi nihaba umuzuko bapfuye bizera Kristo, azozuka ari mu mubiri uhoraho, ntazozuka mwa wa mubiri nyene ushaje, umubiri
wari uri mu byaremwe bya kera, ariko azozuka ari mu mubiri mushasha, mu mubiri wo mu byaremwe bisha, umubiri umeze nk'umukundwa wacu umwami Yesu Kristo, umubiri uhoraho. Rero Imana izoremera umubiri uhoraho abahungu bose n'abakobwa b'Imana bavuye mu mubiri. Natwe bakiri bazima, natwe nyine nta kibazo dufise, kuko igihe abapfuye bizera Kristo bazozuka, imibiri yacu y'inyama izohindurwa, nuko rero tuzogira umubiri uhoraho. Uko niko rero tuzoba turi muri mpwemu no mu mubiri ufatika, umubiri udapfa, aho hazoshitswa ijambo ryanditswe ngo urupfu rumizwe n'intsinzi. Ntihazongera kuba urupfu kundi ku bahungu n'abakobwa b'Imana, haba mu mubiri ufatika ndetse no muri mpwemu naho, kuko ibibazo byose by'ukugwa bizoba byarangiye, kandi tuzoba tumeze nk'umukundwa wacu umwami Yesu Kristo. Kristo rero niwe nkomoko y'ibyo byaremwe bishasha. Nico gituma ivyanditswe bivuga yuko tuzogira ishusho na kameremere by'umukundwa wacu umwami Yesu Kristo. Mutagatifu Pawulo yavuze ngo, kandi nk'uko twambaye ishusho y'umukungugu, ni ukuvuga ngo ishusho ya Adamu, niko tuzokwambara n'ishusho y'uwijuru, ni ukuvuga ngo ishusho y'umukundwa wacu umwami Yesu Kristo. Rero dushobora kubona ko Imana yamye igendagenda mu gikorwa cayo, mu byo yaremye, nk'uko yagendagenze mu byo yaremye imbere yo kurema ikiremwa muntu. Kubera iki? Kugira ngo ireme ikiremwa muntu ngaha ku isi. Kandi nyuma yo kugwa kw'ikiremwa muntu, hanyuma yabandanije mw'ico kiremwa, mw'ivyo biremwa vyaguye, yigaragaza uva mu ntambo kuja mu yindi, biciye muri buri muvugishwa n'Imana ntumwa, biciye mu bihe bitandukanye n'ibiringo bitandukanye, kuko Imana namba ntiyigeze iheba ivyo yaremye nubwo vyari vyaraguye. Kandi yarasezeranye ivyaremwe bishasha, yarasezeranye kubiha impwemu nshasha n'umutima musha, abafise amazina yabo yanditswe mu gitabo c'ubugingo c'umwagazi w'intama. Ndetse kandi yarasezeranye kuduha n'umubiri mushasha uhoraho, umeze nk'uwo mukundwa wacu umwami Yesu Kristo. Nico gituma we yamye agendagenda, kandi azobandanya agendagenda muri ivyo vyaremwe bishasha vyitwa ishengero ryiwe, ari navyo Yesu Kristo ari umutwe wavyo. Ishengero rya Yesu Kristo nico kintu gikomeye cyane, gihambaye cyane Yesu Kristo afise ngaha ku mumbe w'isi. Nico gituma Yesu Kristo ari mu ishengero ry'uva mu gihuja mu kindi, muri mpwemu yera agaragaye, kandi yamye avugisha ishengero ry'uva mu gihuja mu kindi biciye muri buri ntumwa yarungitse. Nk'uko yarungitse abavugishwa n'Imana mu isezerano rya kera, turabona ko yarungitse intumwa uva mu gihuja mu kindi. Nk'akarorero turafise Mutagatifu Pawulo, marayika ntumwa wa mbere w'igihe ca mbere c'ishengero rya Yesu Kristo mu banyamahanga. Hanyuma yabandanije arungika kuva mu gihuja mu kindi intumwa ziwe zitandukanye mu bibanza bitandukanye ahabereye ivyo bihe. Watanguriye muri Aziya Ntoya, catanguriye muri Aziya Ntoya igikorwa ca Yesu Kristo mu banyamahanga, hanyuma cimukira mu Bufaransa, no kuvuga ngo mu Burayi. Inyuma yo mu Bufaransa igikorwa ca Kristo carabandanije, ari naco Yesu Kristo yamye agendagendamwo, cimukira kiva mu Bufaransa kija mu Bungiriya, kiva mu Bungiriya kija muri Irlande no muri Ekose, kiva muri Ekose kija mu Budagi, kiva mu Budagi kija mu Bwongereza. Aho hose ni mu Burayi. Kiva mu Bwongereza kija muri Amerika ya ruguru. Nuko intambuko canke ibendwe by'ishengero ry'abanyamahanga
birashitswa uhereye kuri mutagatifu Pawulo kugeza kuri Revera William Branham. Kino gicapo cyakoreshejwe na Revera William Branham kugira ngo yerekane intambuko zitandukanye izo ishengero rya Yesu Kristo ryaciyemo, kandi mwitegereze yarungitse Pawulo, Irene, Marte, Colomba, Luther, Wesley hamwe na Revera William Branham afise impwemu n'uburanga bwa Eliya. Muri izo ntambuko zitandukanye izo ishengero rya Yesu Kristo ryaciyemwo mu banyamahanga, kandi uwo yamye ari mpwemu w'Imana, mpwemu wa Yesu Kristo agendagenda mu ishengero ryiwe, kandi amaze guca muri izo ntambuko ndwi ari nazo intambuko y'indwi iri muri Amerika ya ruguru. Mbega ni ikihe kindi kintu gihari mu mugambi w'Imana aho mpwemu w'Imana azoba ariko aragendagenda, mpwemu yera, mpwemu wa Yesu Kristo? Kandi ni ubuhe butaka, ni ikihe kibanza aho ku munsi wa nyuma aha turiko turaba, aho Imana izoba iriko iragendagenda muri mpwemu yera ikora igihugu cayo mu ishengero ryayo? Kuko igitangaje hamwe n'umugisha wacu, ubutaka, ikibanza ni Amerika Latine na Karayibe. Abantu bamwe biyumviriye ko Imana yoba yaribagiye Amerika Latine na Karayibe kubw'ibibazo byinshi bihari muri Amerika Latine na Karayibe, kandi ibihugu biteye imbere byiyumvira kuri Amerika Latine na Karayibe nk'ibihugu bidateye imbere. Ariko mwitegereze umugambi w'Imana, Amerika Latine na Karayibe ni ubutaka, ni kibanza aho mpwemu w'Imana kuri uno munsi wa nyuma aho azoba ariko aragendagenda akora igihugu ciwe gihwanye n'uno munsi wa nyuma. Kandi mu gihugu gihwanye n'umunsi wa nyuma, ico Yesu Kristo yavuze muri Matayo igice ca 44:31, atazotuma abamarayika biwe n'ijwi rirenga ry'inzamba bakoranye abatonejwe biwe. Ico gikorwa muri Amerika Latine na Karayibe Yesu Kristo aragikora, kuko Yesu Kristo ariko aragendagenda muri Amerika Latine na Karayibe kugira ngo akore igihugu ciwe gihwanye n'uno munsi wa nyuma. None ijwi rirenga ry'inzamba ni iki canke inzamba ya nyuma? Ni ijwi rya Kristo, ijwi rya mpwemu w'Imana rivuga ku munsi wa nyuma muri Amerika Latine na Karayibe, rigahamagara rikegeranya abatoranijwe mu mubiri w'ibanga wa Kristo. Kandi ico gikorwa kigenewe gihwanye n'igihe cy'ibireko bizifuruka. No kuvuga ko mu mugambi w'Imana Amerika Latine na Karayibe ifise umugisha udasanzwe atagihugu na kimwe kigeze kugira. Kandi umugabane w'abanyamerika Latine na Karayibe ni umugabane urimwo amasezerano ahambaye y'iterambere mu kimpumbi c'indwi. Kandi ivyo Imana izobihindura ukuri kuri Amerika Latine na Karayibe. Kandi Amerika Latine na Karayibe izoba mwiyonganje y'ubwiza y'imyaka 1000 ya Yesu Kristo, inganja azokwimika ngaha ku mumbe w'isi mu kimpumbi c'indwi, ari nayo nganje Yesu Kristo azoba yicaye ku ntebe bw'ami ya Dawidi, yicaye aganje ubwoko bw'Abaheburayo, aganje n'amahanga yose. Amerika Latine na Karayibe ni ikibanza n'ubutaka buzoba buhiriwe cyane, buteye imbere muri iyo nganje y'ubwiza y'imyaka 1000 y'umukundwa wacu Mwami Yesu Kristo. Rero kuri Amerika Latine na Karayibe niho dufise Imana iriko iragendagendera ku munsi wa nyuma, ihamagara yegeranya abatoranijwe, ibashira mu mubiri w'ibanga w'abizera mu gihe cibuye rigumye imfuruka, bityo ikuzuza igitigiri c'abagize ishengero rya Yesu Kristo, bityo ikuzuza igitigiri c'ivyo vyaremwe bishasha, ivyaremwe bisha, ivyo ku munsi wa nyuma bizoronka umubiri ufadika, udapfa, utabora, kandi uhawe ubwiza, ari uzoba umeze nk'umubiri w'umukundwa wacu Umwami Yesu Kristo. Ku munsi wa nyuma arico kimpumbi c'indwi bazoba bari ngaha ku mumbe w'isi
ibiremwa bifise imibiri ihoraho bazoba barabapfuye bizera Kristo bazozuka bari mu mibiri ihoraho, natwe bakiri bazima tuzohindurwa. Kandi nk'uko mu myaka ibihumbi bibiri iheze habaye umuntu yari afise umubiri udapfa, ari we yabaye Yesu Kristo. Yaravuze ati nta n'umwe anyaka ubuzima, ndabutanga mbyigombeye kugira ngo nongere ndabwisubize. Kandi nk'uko habayeho umuntu yitwa Yesu mu myaka ibihumbi bibiri iheze afise umubiri udapfa, rero bamwe bombaza bati kandi namba wari umubiri udapfa ni gute yashoboye gupfa ku musaraba Kaluvariyo? Biroroshe. Ivyanditswe biravuga ko ingero y'icaha ari urupfu. Yesu kubera ko atacaha yari afise, nukore nta rupfu yari afise, ntiyarashobora gupfa, ni ubudapfa. Kandi kugira ngo yihindure ugupfa, kugira ngo apfe hanyuma acungure abantu bose amazina yabo yanditse mu gitabo c'umwagazi w'intama, yakoze iki? Yafashe ivyaha vyacu yihindura ugupfa. Kandi kubera ko ingero y'icaha ari urupfu vyabaye ngombwa ko ruza kuri Yesu Kristo. Nuko bityo afata ivyaha vyacu yihindura ugupfa kugira ngo natwe dushobore kubaho ibihe bidashira. Kuko namba yarafashe ivyaha vyacu, iyo rero twebwe twaturiye ivyaha vyacu Kristo, birakugwaho n'amaraso ya Kristo, kuko amaraso ya Yesu Kristo atwoza ivyaha byose. Nuko rero bica bigenda gute? Nimba atureka atacaha dufise, nuko rero dufise uburenganzira bwo kubaho ibihe bidashira. Kuko namba atacaha dufise, nuko rero urubanza rw'urupfu ntirushobora kuza kuri twebwe. Rero nk'ibi vyaremwe bishasha azoduha umubiri musha, kandi aho rero urupfu ntiruzoshobora kuza ku mubiri wacu uhoraho uwo tugiye kuronka. Rero mwitegereze, iryo ni ibanga ry'ubwami bw'Imana. Pawulo yaravuze kuri iri banga mu Bitesalonike ba mbere ndetse igice ca 4 hamwe no mu Bikorinto ba mbere igice ca 15. Yaratubwiye mu gice ca 15 murongo wa 49, reka turabe 42 kabandanya kugira ngo tubone rino banga ry'ubugingo hamwe n'urupfu hamwe n'umuzuko. Yaravuze ati n'ukuzuka ko bapfuye ni nk'uko habibwa ikibora hazugwa ikitabora. Ni ukuvuga ngo habibwa umubiri ubora upfa, ariko hazozuka umubiri utabora. Habibwa igikengerwa hazozugwa icicubahiro. Habibwa ikinyantege nke hazozugwa ic'inkomezi. Habibwa umubiri w'inyama hazozugwa umubiri w'impwemu. Hariho umubiri w'inyama, hariho kandi n'uw'impwemu. Kandi niki twebwe twabanje kuronka ubwa mbere? ni umubiri w'inyama, hanyuma tuzoronka umubiri w'impwemu, umubiri uhoraho, ari wo umeze nk'umubiri w'umukundwa wacu umwami Yesu Kristo. Haravuga ngo kandi uko niko handitswe ngo umuntu wa mbere Adamu yabaye ufise ubugingo, Adamu wo hanyuma yabaye impwemu itanga ubugingo. Ariko ic'impwemu sico kibanza, yamara ic'inyama nico kibanza, kigaherukirwa n'ic'impwemu. Ubwa mbere hatangura iki? Umubiri w'inyama, ari wo mubiri twahawe na papa na mama. Kandi uwo mubiri w'inyama kubera ko uza biciye mu kwifatanya mu bumwe bw'umugabo n'umugore. Umuntu wa mbere yandurutse mu ivu, ni w'umukungugu. Umuntu wa kabiri ari we ari umwami, yandurutse mu ijuru. Nk'uko umukungugu ari, niko nabo umukungugu bandi bari. Kandi nk'uko uw'ijuru ari, niko n'ab'ijuru bandi bari. Kandi nk'uko twambaye ishusho y'umukungugu, niko tuzokwambara n'ishusho y'uw'ijuru, no kuvuga ishusho ya Yesu Kristo. Ariko bene data, ico mvuga ni iki? Yuko b'inyama n'amaraso badashobora kuragwa ubwami bw'Imana.
kandi ibibora bitaragwa ibitabora. Ntabwo twoshobora kuragwa ubwami bw'Imana turi muri ino mibiri ipfa y'igihe gito kandi ibora, kandi ntitwoshobora kuragwa ukutabora turi mu mubiri ubora. ni ukuvuga ntitwoshobora kubaho ibihe bidashira turi mwono mubiri w'inyama ari wo upfa ubora kandi w'igihe gito. Kugira ngo tubeho ibihe bidashira mu mubiri ufatika, ategerezwa kuba ari umubiri uhora hazoduha vuba nk'uko yabisezeranye. Rero mutagatifu Pawulo abandanya avuga ati ehe ndababarira akabanga. Ntituzosinzira twese, ni ukuvuga si twese tuzopfa, ariko twese tuzohindurwa. Tuzohindurwa tuve mu gupfa tuje mu kudapfa, tuve mu kubora tuje mu kutabora, tuve mu bantu bamara akanya gato tube abantu bahoraho. Mu kanya gato, mu kanya nk'ako gukubita ingohe, aho inzamba y'iherezo izovugira. Ryari aho inzamba y'iherezo izovugira. Mu kanya gato turaza kuraba ino nzamba ya nyuma ico arico, kuko inzamba izovuga abapfuye bakazugwa batagishobora kubora, natwe tuzohindurwa. Kuko uyu mubiri ubora ukwiye kuzokwambara ukutabora, kandi uyu mubiri upfa ukwiye kuzokwambara ukudapfa. Ni ngombwa, kuko bitabaye uko umuntu ntiyoshobora kubaho ibihe bidashira mu mubiri ufadika. Ategerezwa kuba ari mu mubiri uhoraho uwo yasezeranye. Yaravuze ngo ariko uyobora niwamara kwambara ukutabora, nayo upfa niwamara kwambara ukudapfa, niho hazoshika rya jambo ryanditswe ngo urupfu rumizwe n'intsinzi. Urupfu ntiruzongera kubaho kuri abo bantu bazogira umubiri uhoraho. Uko niko rero tuzogira ishusho na kameremere vy'umukundwa wacu umwami Yesu Kristo, bityo tuganzanye na Kristo imyaka 1000 hanyuma n'ibihe bidashira nk'abami n'abaherezi. Rero turabwiwe ko ivyo bizoba aho inzamba ya nyuma izovugira. Kandi iyo nzamba ya nyuma niki? Ubona yuko ngaha havuga inzamba ya nyuma canke inzamba iherukira izindi. Ndetse na Yesu Kristo nawe aravuga ijwi rirenga ry'inzamba, ari naryo arungikana abamarayika biwe kugira ngo bahamagare begeranye abatonejwe n'Imana. Mu vyeshuro Yohana mu gice ca mbere murongo w'10 na 11 haratubwira kwijwi rirenga ry'inzamba, kandi haratwereka uwo ari we uwuvuza iryo jwi rirenga ry'inzamba. Ivyahishuro igice ca mbere murongo w'10 na 11, mutagatifu Yohana yaravuze ngo ku munsi w'Imana nari muri mpwemu, ni ukuvuga ku munsi wa nyuma arico kimpumbi c'indwi, numva inyuma yanje ijwi rirenga nk'iry'inzamba. Aha turahafise iryo jwi rirenga nk'iry'inzamba. Reka rero turabe ico arico. Rivuga riti ndi Alpha na Omega, uwa mbere n'uw'iherezo. Alpha na Omega ninde? Uwa mbere n'uw'iherezo ninde? Ni umukundwa wacu umwami Yesu Kristo. Ni ijwi rya Yesu Kristo rivuga ku munsi wa nyuma. Iyo niyo nzamba ya nyuma canke ijwi rirenga ry'inzamba rizoba riko riravuga, ririko rirasamirana ku munsi wa nyuma, ari uwo munsi twebwe twamaze gushikako. Mu vyeshuro Yohana mu gice ca 4 umurongo wa mbere, Yohana mutagatifu yaravuze ngo hanyuma y'ivyo ndavye mbona mw'ijuru rugiguguruye, kandi rya jwi nabanje kumva rivugana nanje ari nk'iry'inzamba. Aha kandi turahafise inzamba rirambwira, rya jwi nabanje kumva rivugana nanje ari nk'iry'inzamba rirambwira riti duhuguze hano nkwereke ibikwiye kuzobaho hanyuma y'ivyo. Iyo nzamba ya nyuma canke ijwi rirenga ry'inzamba mwitegereze, ni ijwi rya Kristo. Ni Kristo avuga. No mu vyeshuro Yohana mu gice ca 22 turaza kuraba uwo ibiremwa abantu bazoba ariko bumviramwo iri jwi rirenga ry'inzamba,
rivuga kandi ryerekana bino bintu byose bitegerezwa kubaho vuba. Havuga hati ibyashiwe 42:6 arambarira ati ayo majambo nayo kwizerwa nayo kuri, kandi umwami niyo mana igera impwemu z'abavugishwa nayo, yatumye umumarayika wiwe kwereka abagorano biwe ibigira bibeho vuba. Ninde yatumye? Ni marayika wiwe intumwa. Kugira agire iki? Kugira ngo yereke abagorano biwe ibintu bitegerezwa kubaho vuba. Kandi ibyo nivyo byasezeranijwe na Kristo mu byahishuwe igice cya Kane, ati duguze hano nkwereke ibintu bizobaho hanyuma y'ibi. Ibintu bizobaho hanyuma iyo byamaze kuba muri izi ntambuko ngo canke ibihendwi by'ishengero ry'abanyamahanga. Kristo rero agiye kwerekana ibintu bigiye kubaho mu gihe c'ibirekomeze furuka. Nico gituma ari ukudugira aho ari karagaragarira ku munsi wa nyuma, hari mu gihe c'ibirekomeze furuka biciye muri marayika we ntumwa, kuko biciye muri marayika we ntumwa arongitswe kugira ngo ashingire nayo ibintu byose bizoza kubaho vuba. Niho Yesu Kristo muri mpwemu yera azoba agaragariye avugisha abantu biwe ishengero ryiwe, hanyuma aganiriza n'ubwoko bw'Abaheburayo, kandi azoba ariko aramenyekanisha ibintu byose bitegerezwa kubaho vuba. N'ijwi rya Kristo mu kugaragara kwa Yesu Kristo muri mpwemu yera agaragara biciye muri marayika we ntumwa, avuga n'iri jwi rirenga ry'inzamba, avuga ibi bintu byose bitegerezwa kubaho vuba. Ivyeshuro Yohana igice ca 22:16 haravuga ngo jewe Yesu ntumye umumarayika wanje gushingira intahe mwebwe ivyo ko bw'amashengero. Ninde Yesu Kristo atumye? Ni marayika we ntumwa. Kugira agire iki? Kugira ngo ashinge intahe y'ibi bintu mu mashengero. Ibintu ibihe? Bino bintu bitegerezwa kubaho vuba muri iki gihe c'iherezo. Uyu mumarayika ntumwa yahishuriye Yohana intumwa. Kino gitabo c'ivyahishuriye Yohana muri ubu buryo bw'ibishushanyo ni marayika wa Yesu Kristo arungitswe ku ishengero ryiwe kugira ngo arishingire intahe y'ibi bintu byose bitegerezwa kubaho vuba. Kandi ku munsi wa nyuma marayika we ntumwa arungikwa ku ishengero ryiwe ari mu mubiri w'umuntu kugira ngo amenyekanishe ibintu byose bitegerezwa kubaho vuba. Kandi biciye muri marayika we ntumwa, Yesu Kristo muri mpwemu yera azoba agaragaye avugisha ishengero ryiwe akoresheje iri jwi rirenga ry'inzamba, kandi aheza amenyekanisha bityo ibintu byose bitegerezwa kubaho vuba mu gihe c'iherezo. Kandi kuba umuntu ariko arumva marayika w'umwami Yesu Kristo ashinga intahe y'ibintu byose, ni ukuba umuntu ariko arumva Yesu Kristo muri mpwemu yera biciye muri marayika we ntumwa atubwira ibi bintu byose bitegerezwa kubaho vuba. Kandi uko no kuba umuntu ariko arumva iryo jwi rirenga ry'inzamba, iryo jwi rya Kristo, ni ukuba umuntu ariko arumva inzamba ya nyuma, ijwi rya Kristo riduhishurira ano mabanga yose y'ibi bintu byose byasezeranijwe ko bizoba muri iki gihe c'iherezo. Rero murabe ingene vyoroshe kumva ino nzamba ya nyuma canke ijwi rirenga ry'inzamba, ari ryo jwi rya Kristo biciye muri marayika we ntumwa ritumenyesha bino bintu byose bitegerezwa kubaho vuba muri iki gihe ca nyuma. Turabonye ko ari ijwi rya Kristo, ijwi rirenga ry'inzamba, iryo Yohana intumwa yumvise, ari naryo ishengero rya Yesu Kristo rizokumva kuri uno munsi wa nyuma mu kugaragara biciye muri marayika we ntumwa, kugira ngo bityo hahamagagwe hegeranwa batonjwe n'Imana bose mu gihe c'ibirekomeze furuka, bategurirwa guhindurwa muri iki gihe ca nyuma. Kandi iyo ni Imana igendagenda mu gikorwa cayo, mu gikorwa iriko irakora, igikorera mu ishengero ryayo uva mu ntambuko kuja mu yindi. Igikorwa gihwanye n'ino ntambuko y'igihe ca nyuma ni igikorwa ikora biciye
muri marayika wayo ntumwa. Imana ntiyahevye ikiremwa muntu, yo yamye na ntaryo iri mu biremwa abantu muri mpwemu yera, kandi yarigaragaje, yarihishuye biciye mu bavugishwa n'Imana ntumwa, uva mu ntambo kuja mu yindi, uva mu gihe uja mu kindi, uva no mu kiringo uja mu kindi, uva no mu runganwe uja mu rundi runganwe. Kuko uhoraho umwami ntaco azokora atabanje kwibira akabanga abasavyi biwe avugisha. Hanyuma abavugishwa biwe nibo bahishurira ibiremwa abantu, nibo bahishurira abantu ayo mabanga canke ibinyegezwa vy'Imana. Nico gituma dufise Bibiliya ariryo jambo ry'Imana riza biciye mu bavugishwa n'Imana, uva mu gihe uja mu kindi. Rero turabonye ibanga ry'ingene Imana yamye igendagenda mu gihugu cayo hamwe no mw'ihanga ryayo, uva mu gihe uja mu kindi, uva mu runganwe uja mu rundi, uva no mu kiringo uja mu kindi. Iyo hageze igihe c'intambuko y'Imana, y'igihe c'ishengero, Imana irungika umuhanuzi, umuvugishwa, igashira ijambo mu kanwa k'uwo muvugishwa, nawe akavuga iryo jambo, nuko hagashitswa umugambi w'Imana uhwanye n'iyo ntambuko y'umugambi w'Imana. Mu gusubira mu Vyagezwe igice ca 18 murongo wa 15 kabandanya, havuga hati, umuvugishwa n'Imana Mose niwe yariko aravuga ati, uhoraho Imana yanyu azobahagurukiriza uvugishwa nawe ameze nkanje, ava muri mwebwe mubi wanyu, azaba ari we mwumvira. Ninde muvugishwa n'Imana Mose avuze ko abantu bahamagariwe kumva? Ni umuvugishwa n'Imana, uw'Imana ihagurutsa mu bantu. Kubera iki? Reka turabe igituma. Kuko abantu bose mu bihe bitandukanye baravuga bati, jewe numva runaka, abandi bakavuga bati, oya twebwe twumva dogiteri runaka ku bijanye n'ibintu vy'Imana, ndetse n'ibindi n'ibindi. Umwe wese agerageza kurondera umuntu yumviriza. Ariko Mose avuze ati, uhoraho Imana yanyu azobahagurukiriza uvugishwa nawe ameze nkanje, ava muri mwebwe mubi wanyu, azaba ari we mwumvira. Abashaka kumva ijwi ry'Imana bahamagariwe kurondera umuvugishwa uw'Imana yahagurukije muri ico gihe mu bantu, kandi aho rero bumvise uwo muvugishwa, kuko mwo muvugishwa niho hari ijwi ry'Imana, n'ijwi ry'Imana biciye mu kiremwa muntu. Haravuga ngo, bizoba nk'uko mwabisavye uhoraho Imana yanyu muri Horebu, ni ukuvuga ngo ku musozi Sinayi, kuri wa munsi mwari mukoranyeho mwavuga muti, ntidusubire kumva ijwi ry'uhoraho Imana yacu no kubona urya muri ruhambaye ntiduhave dupfa. Uhoraho akambarira ati, ibyo bavuze babivuze ko. Ati, nzobahagurukiriza uvugishwa nanje ava mu iwabo ameze nkawe. Ati, nzoshira amajambo yanje mu kanwa kiwe. Niho Imana ishira amajambo yayo, ni mu kanwa k'umuvugishwa uwo ihagurukije ikamurungika mu bantu. Kandi umuntu wese ashaka kumva ijwi ry'Imana, ijambo ry'Imana, mu gihe canke mu kiringo abayemwo, ategerezwa kurondera uwo muvugishwa yasezeranijwe n'Imana muri ico gihe, agaheza ngaha akahumvira ijwi ry'Imana biciye mwo muvugishwa. Iyo tuza kuba tubayeho, iyo tuza kubaho mu gihe ca Nowa, mbega ninde twaterezwa kumva? Ni Nowa. Kandi uko kwaba ari ukumviriza nde? Imana, kuko Imana yashize ijambo ryayo mu kanwa ka Nowa. Nubwo vyari ibintu bitumvikana ivyo Nowa yariko aravuga, aho nuko ivyiyumviro vy'Imana birengeye cane ivyiyumviro vyacu. Kandi ushingiye ku vyiyumviro vy'abantu, ivyo Nowa yariko aravuga vyari ibintu bidashobora kumvikana. Muri ico gihe nta mvura yagwa nk'uko igwa uno munsi, ico ni kimwe. Ikindi naco ni uko Imana ari urukundo. Hari ivyo amadini yose yahanura canke akavuga canke agatangaza,
amadini yose yashobora kuvuga ati Dios no puede destruir imana ntishobora guhonya la raza humana ikiremwa muntu con un diluvio, n'umwuzure con dos cosas. kubw'ibintu Porque bibiri Dios es kuko amor imana ni urukundo y Dios ama kandi al imana ser humano. irakunda ikiremwa muntu ikindi naco Porque no llueve, ni uko imvura itagwa y si no llueve, kandi namva imvura itagwa ni uko ntarijwe ushobora kugwa umwuzure muri ico la gihe tierra subía, mw'isi havamwo urume mw'ijoro nuko rugatwikira isi yose urwo rume nirwo la vegetación. rwavomera ibitegwa rero Aparentemente, mu buryo bugaragara la ciencia de aquel ubushakashatsi bw'ico gihe tiempo, las religiones de hamwe aquel n'amadini y'ico gihe tiempo tenían razón. yavuga ibintu vyumvikana yari afise impamvu Lo que decían en mu byo bavuga bagwanya Nowa yuko imana idashobora guhonya isi kandi ko hadashobora kuza umwuzure mu buryo bw'ubushakashatsi ntihashobora kuza umwuzure kuko atamvura yagwa kandi mu buryo bw'iyobokamana imana ntiyari gushobora guhonya ikiremwa muntu kuko imana n'urukundo ariko kandi nuko bibiri ivuga yuko imana ari umuriro utongora hariho igihe rero c'imana kugira ngo igaragaze urukundo rwayo ku biremwa abantu ariko kandi hariho n'igihe ubw'imana igaragaza ibihano vy'imana ku biremwa abantu rero hari hageze igihe c'ibihano vy'imana kugira ngo bigwe ku kiremwa muntu kandi umwe rudende yari abizi yari Nowa nubwo na Enoke nawe nyene yari yaravugishijwe yari yahanuye kuri uko gutikizwa ubwo butumwa hanyuma igihe Nowa yabuvuze burimwo umuco mwinshi kuko imana yari yabumuhishuriye iramwiyereka iramuvugisha iramubwira ko hageze igihe c'ako gatikizo c'uko guhonywa rero Nowa yari karavuga ikintu kidashobora kumvikana mu bantu ariko cari carumvikanye mu vyiyumviro vy'imana kandi naco bitwaye ivyo abantu bovuga bari kuvuga muri ico gihe ico imana yahishuriye Nowa nico cari kigiye kuba muri ico gihe kandi abantu ntibamenye ivyari bigiye kuba muri ico gihe kubera iki kuko batumvirije ijwi rya Nowa ariryo ryari ijwi ry'imana ijambo ry'imana mu muntu wo muri ico gihe kandi mwamuzi ikintu kimwe nuko Yesu Kristo yavuze yuko ku munsi wa nyuma bizoba nk'uko vyari biri mu misi ya Nowa yaravuze muri Matayo igice ca 24 umurongo wa 37 ukabandanya haravuga ngo kuko ariko bari bameze mu misi umwuzure utari bwatere bararya baranywa bararongora barashingira bageza kuri wa munsi Nowa yinjiriye muri bwa bwato ntihagira ico bamenya kugeza aho umwuzure waziye ubatwara bose mbega niki batatahuye ntibatahuye umugambi w'Imana kubera iki kuko batumvise ijwi ry'Imana biciye mu mvugishwa n'Imana Nowa niko kuza k'umwana w'umuntu kuzomera mbega kuza k'umwana w'umuntu kuzomera gute bizoba ari mu gihe kimeze nk'igihe ca Nowa yaramuvugishwa n'Imana w'ikiringo kandi mwamuzi ikintu kimwe abo nibo bavugishwa n'Imana ubwo niko rugero rw'abavugishwa n'Imana bahambaye cane ab'Imana irungika ku isi ikindi kintu abavugishwa n'Imana bameze uko Imana ifisemwo bake ifise gusa abavugishwa n'Imana ndwi b'ibiringo umwe wese muri buri kiringo kandi n'ibiringo ndwi ikiringo ca mbere ni ikiringo c'ukutaruka kw'icaha umuvugishwa n'Imana w'ico kiringo ni Adamu uwo niwe yabaye umuvugishwa n'Imana wa mbere w'Imana yarungitse ku isi ikiringo ca kabiri ni ikiringo co kudaharurwa kw'icaha rero mu ikiringo ni ikiringo c'umutimanama ni ca kabiri ica mbere ni ikiringo co kudaharurwa kw'icaha kandi ubutumwa bwari ubutumwa bwo kudaharurwa kw'icaha mu kiringo ca kabiri naho ikiringo c'umutimanama ubutumwa ni ubutumwa bw'umutimanama intumwa y'ico kiringo yabaye Seti hanyuma ikiringo ca gatatu ni ikiringo c'intwaro y'umuntu muvugishwa n'Imana ntumwa ni Nowa ikiringo ca kane ni ikiringo c'isezerano muvugishwa n'Imana ntumwa w'ico kiringo ni sogokuru Aburahamu mu kiringo ca gatanu naho
ikiringo ca gatanu ni ikiringo c'ivyagezwe. Umuvugishwa n'Imana w'ikiringo ca gatanu ni umuvugishwa Mose afise ubutumwa bw'ivyagezwe. Ikiringo ca gatandatu ni ikiringo c'ubuntu. Intumwa y'ico kiringo ni Yesu. Ikiringo c'indwi naco ni ikiringo c'ubwami. Intumwa y'ico kiringo ni marayika w'umwami Yesu Kristo. Rero muri byose Imana yamye igendagenda mu gihugu cayo kandi igendagenda no ku isi uhereye mu itanguriro kugeza mu vyeshuro Yohana. Intumwa y'ikiringo c'indwi, ikiringo c'ubwami, iza ifise ubutumwa bw'inkuru nziza y'ubwami kandi iza imenyekanisha ibintu byose bitegerezwa kubaho vuba kuri uno munsi wa nyuma. Twongeye ku kirangaminsi, imyaka yo gucegwa ikiriko twaramaze gushika mu kimpumbi c'indwi. Mu yandi majambo turi ku munsi wa nyuma, kuko umunsi umwe imbere y'umwami Imana ni nk'imyaka igihumbi, n'imyaka igihumbi ni nk'umunsi umwe. Iyo Imana ivuze ku minsi ya nyuma, imbere yayo kubiramwo abantu ni ibihumbi vya nyuma, arivyo vyatanguye igihe Yesu Kristo yari ngaha ku isi. Igihe Yesu Kristo yari afise hagati y'imyaka 3 n'imyaka 7 y'amavuka, hatanguye iminsi ya nyuma, kuko hatanguye ikimpumbi ca gatanu igihe Yesu yari afise hagati y'imyaka 3 n'imyaka 7 y'amavuka. Ico gituma mutagatifu Pawulo mu gwete yandikiye Abaheburayo mu gice ca mbere yavuze murongo wa mbere no wa kabiri ati, kera Imana yabaririye basogokuruza mu kanwa k'abavugishwa nayo mu bihe byinshi no mu buryo bwinshi. Ni gute Imana yavuze biciye mu bavugishwa nayo? Muri iyi minsi y'iherezo yabaririye twebwe mu kanwa k'umwana wayo. Ryari muri ino minsi ya nyuma yatubwiririye mu kanwa k'umwana wayo, mu kanwa ka Yesu Kristo, uwo yashiriyeho kuba samurago wa byose, niwe yahaye kurema isi. Kandi kuva kuri Yesu kugeza ubu haraheze imyaka 2000. Kandi mutagatifu Pawulo areka avuga ko igihe Imana yariko iravuga biciye muri Yesu ko yari mu minsi ya nyuma. Mbega Pawulo yoba yarihenze mu kuvuga ko iyo yari minsi ya nyuma? Ntabwo yihenze. Ndetse na mutagatifu Petero nawe nyene ntiyihenze igihe yavuga mu gice ca kabiri murongo wa 14 kabandanya hariya ku munsi wa Pantekoti, igihe biyumvira yuko bari baborewe kuko babumvise bavuga mu zindi ndimi, bavuga ibitangaza vy'Imana. Petero arahaguruka aravuga ngo, ariko Petero ahagararana na bamwe 11 ababariza ijwi rirenga ati, yemwe Bayuda n'ababa Yerusalemu mwese, ibi nimubimenye kandi nimwumviriza amajambo yanje. Aba ntibaborewe nk'uko mwiyumvira, kuko bari isaha 3 zo munsi, no kuvuga hari hagati ya 2 na 3 zo mu gatondo. Ariko ibyo ntibyavuzwe n'abavugishwa n'Imana yo wera ati, bizoba mu minsi y'iherezo niko Imana yagize, nzosuka mpwemu wanje ku baremye umubiri bose, kandi abahungu n'abakobwa banyu bazovugishwa nanje. Ni ryari Imana ivuze yuko izosuka mpwemu yera? Ni mu minsi ya nyuma. Kandi hariya mu myaka 2000 iheze ku munsi wa Pantekoti yariko irasuka mpwemu yera kuri abo bari bizeye Kristo, bari bogeje ivyaha vyabo mu maraso ya Kristo, rero bariko bararonka mpwemu wa Kristo. Kandi uhereye ubwo kabandanya yamye asuka mpwemu yera ku bari n'umubiri bose abihanye ivyaha vyabo, bakira Kristo nk'umukiza wabo, boza ivyaha vyabo mu maraso ya Yesu Kristo. Bamye baronka mpwemu wa Kristo, bityo baronka ukuvuka ubwa kabiri. Ukuvuka ubwa kabiri Kristo yabwiye Nikodemo, kuko ubutavyagwa n'amazi na mpwemu adashobora kwinjira mu bwami bw'Imana. Ivyo Yesu yabitubwiye muri Yohana mutagatifu igice ca 3 murongo wa mbere ukabandanya. Rero imisi ya nyuma mwitegereze yatanguye igihe Yesu yari afise hagati y'imyaka 3 n'imyaka 7 y'amavuka. Imisi ya nyuma imbere y'Imana iyo kubiramwo abantu ari ibimpumbi vya nyuma, no kuvuga ikimpumbi ca gatanu, ikimpumbi ca gatandatu n'ikimpumbi c'indwi. Mu misi ya Yesu hatanguye ikimpumbi ca gatanu, arico
ari ikinkombe ca mbere mu bintu bitatu vya nyuma. Ku Mana naho akaba ari umunsi umwe. Rero mu minsi ya nyuma imbere y'Imana ari minsi itatu ya nyuma ku biremwa abantu, ni ibintu bitatu vya nyuma arivyo ari ikinkombe ca gatanu, ikinkombe ca gatandatu n'ikinkombe c'indwi. Kandi twongereye ku kirangaminsi imyaka cacerewe, haramaze guhera ibihumbi bibiri vya mbere mu bihumbi bitatu vya nyuma. Hasigaye gusa ikinkombe ca nyuma arico kinkombe c'indwi. Kandi imbere y'Imana haheze gusa iminsi ibiri, ariko ku biremwa abantu haheze ibihumbi bibiri, arivyo ari imyaka ibihumbi bibiri. Rero imbere y'Imana turi ku munsi wa nyuma, uwo ku biremwa abantu ari ikinkombe c'indwi. Aho ni mu gihe twokongera ku kirangaminsi imyaka cacerewe. Tutayongereye naho habura gusa imyaka mike. Turi mu 1998, habura amezi asigaye yo ku 98, hanyuma umwaka wa 1999 n'umwaka w'ibihumbi bibiri. Mu bihumbi bibiri rero hazorangira uwa kabiri mu minsi ya nyuma, hatangure uwa nyuma mu minsi ya nyuma, hatangure ikinkombe c'indwi. Ariko Imana yoba yarasubije inyuma ikirangaminsi cayo? Jewe nibaza ko atari ivyo. Kandi Imana namba itacereje ikirangaminsi cayo, nukuri turi ku munsi wa nyuma. Kandi mu mugambi w'Imana n'igikorwa c'Imana harimwo ibintu bikomeye cyane, bihambaye cyane, imigisha yasezeranije ko izoshitswa ku munsi wa nyuma. Mw'iyo migisha turafise iyi Yesu Kristo bwiwe nyene yasezeranye. Mu gice ca gatandatu umurongo 39 na 40 muri Yohana haravuga ngo, kandi ico wantumye agomba ngiki, agomba yuko mu vyampaye vyose hatagira na kimwe kinzimirana, ariko ngo nze nkizure ku munsi w'iherezo. Ni ryari Kristo yavuze ko afise igikorwa co kuzura abantu bose data yamuhaye, ari bupfa mu gihugu mu kindi, yamye ahamagara yegeranya, ari nabo bashushanwa n'intama data yamuhaye. Kristo kandi yaravuze ati, intama zanje zumva ijwi ryanje zikankurikira. Yaravuze ati, mfise n'izindi ntama zitari izo muri uru rugo, nazo nyene birankwiye kuzija imbere. Sizo mu mukuku uwuhe, mu mukuku w'Abaheburayo, kandi zirahamagagwa zikegeranirizwa mu mukuku wa Yesu Kristo, ariryo shengero ryiwe, ahegeranirizwa kandi n'intama zo mu bwoko bw'Abaheburayo. Rero ivyo biri muri Yohana igice c'10 murongo wa 14 kugeza kwa 16. Rero isezerano nuko ku munsi wa nyuma Kristo yavuze ati, nanje nkazomuzura abo nabizera Kristo bogeje ibyaha byabo mu maraso ya Kristo, kandi barose na mpwemu yera. Hanyuma imibiri yabo y'inyama ikaba yarapfuye, ariko bagapfa bafise ivyizigiro vy'umuzuko. Umuzuko bazozuka bari mu mubiri uhoraho, kuko uko niko Imana yabisezeranye. Rero ku murongo wa 40 mw'igice nyene ca gatandatu muri Yohana haravuga ngo, kuko iki arico data agomba yuko ubona umwana wese akamwizera agira ubugingo budashira, nanje nkazomuzura ku munsi w'iherezo. Ni ryari avuze ko azozura abapfuye bamwizeye? Ni ku munsi wa nyuma, mu gihe imibiri yabo y'inyama izoba yarapfuye. Ariko tugumye turi bazima, hakaba umuzuko bapfuye bizera Kristo, nuko rero tuzohindurwa tutabonye urupfu. Muri Yohana igice ca 11 naho nyene Kristo yaravuze ku murongo wa 23 kabandanya, haravuga ngo muri Yohana igice ca 11 haravuga ngo, Yesu aramubwira, uyu ni Marita mushiki wa Lazaro, kuko Lazaro yari yapfuye kandi yarari mu mva. Rero aramubwira ati, umusaza wazozuka. Marita aramwishura ati, ndaze ko azozuka mwizuka ryo ku munsi w'iherezo, kuko ibi Kristo yari yaravyigishije yuko umuzuko uzoba ku munsi wa nyuma. Ariko ngaha Kristo yaragiye gushiraho ishusho n'ingero y'umuzuko w'abapfuye bizera Kristo.
yari agiye kwerekana hano ishusho n'ingero yerekane ko afise ububasha bwo kuzura abapfuye bose bamwizeye ko azobazura ku munsi wa nyuma. Kubw'ivyo rero we yari agiye kuzura Lazaro nk'akarorero k'ivyo azokora ku munsi wa nyuma. Lazaro kuba yari umwizera, yari we muntu yatoranijwe na Kristo kugira ngo amutange ko akarorero kw'ivyo azokora ku munsi wa nyuma. Yesu aramubwira ati ni jewe kuzuka n'ubugingo, unyizera niyo yoba yarapfuye azobaho, kandi uriho wese anyizera ntaho azokwigera apfa gushitsa ibihe bidashira. Ni ukuvuga nubwo umubiri we w'inyama wopfa, ntabwo uwo muntu azogumaho adafise umubiri ufatika ibihe bidashira, ariko azozuka ari mu mubiri uhoraho, nuko abeho ibihe bidashira ari mu mubiri ufatika uhoraho kandi uhawe ubwiza. Rero Yesu yarabwiye Marita, yabwiye Marita ati urizeye ivyo? Nawe ati egomeye mugenzi. Natwe tuvuga uko nyene, ategomeye mugenzi, natwe turizera yuko uri umuzuko n'ubugingo, kandi kukwizera nubwo yoba yarapfuye ko azobaho, kandi uzozura umuntu wese akwizera yogeje ivyaha vyiwe mu maraso yawe, akaronka na mpwemu yera. Nubwo azoba yarapfuye mu buryo bugaragara, azozuka ryari? Ku munsi wa nyuma, kuko we warabivuze ko ku munsi wa nyuma wewe ko uzobazura. Kandi natwe nitwaguma tukiri bazima, hakaba umuzuko w'abapfuye bizera Kristo, nuko rero Kristo azoduhindura kuri uno munsi wa nyuma, kandi ivyo twe turavyizera n'ubugingo bwacu bwose n'imitima yacu yose. Kristo rero yazuye Lazaro aho ku munsi wa kane, nuko amuha bashiki biwe, arababwira ati rero ni mu muhamburure Lazaro, mumukure ko ivyo bintu byose bari bamushizeko, kuko yazutse. None ni giki camuzuye? Yazuwe n'ijwi ry'inkomezi. Kristo yavuze, yarasemereye n'ijwi rirenga, n'ijwi ry'inkomezi. Lazaro araheza arasohoka. Rero ijwi rirenga ry'inzamba, iryo ni ijwi rya Kristo. Kristo yaravuze muri Yohana igice ca 5 umurongo wa 28 ukabandanya, haravuga ngo ntimutangazwe n'ico, kuko igihe kija kuza aho abari mu mva bose bazokumva ijwi ryiwe bakazivamwo, abakoze ivyiza bakazukira ubugingo. Ijwi rya Kristo ku munsi wa nyuma rizohamagara abera bavuye mu mubiri, kandi rizobazana mu mubiri mushasha, mubiri uhoraho ku munsi wa nyuma. No kuvuga ngo mu kinkombe c'indwi natwe bakiri bazima rizoduhindura, riduhe umubiri musha nyene. Rero ivyo byose ni integuro y'Imana mu gikorwa c'Imana ca Yesu Kristo gihwanye n'uno munsi wa nyuma. Imana yamye igendagenda mu gikorwa cayo, igendagenda no mw'ishengero ryayo, uva mu gihuja mu kindi, nk'uko yagendagenze mw'isi ya kera hamwe no mu vyaremwe vya kera. Ubu rero tuyisanga iriko iragendagenda mu vyaremwe bisha, ariryo shengero ryiwe, uva mu gihe uja mu kindi, akora igikorwa ciwe gihwanye na buri gihe, hamwe no ku butaka mu kibanza gihwanye na buri gihe. Rero
muri Amerika Latine na Karayibe niho Imana iri. Yesu Kristo muri mpwemu yera niho ariko aragendagenda mu gihugu ciwe, kandi anatumenyesha atubwira ibintu byose bizoza kubaho vuba biciye muri marayika we ntumwa bitaga hamagara kegeranya batunije n'Imana bose n'iri jwi rirenga inzamba ry'ubutumwa bwiza bw'ubwami, bityo yuzuza igitigiri c'abatonejwe n'Imana, yuzuza igitigiri c'umubiri w'ibanga wa Kristo mu gihe cibuye rikomeza ifuruka. Rero abanyamerika Latine na Karayibe bafise ihigwe ridasanzwe ata gihugu na kimwe gishobora kugira, kandi nuko umubiri w'ibanga wa Kristo uriko uruzuzwa n'abanyamerika Latine na Karayibe. Nico gituma inganji y'ubwiza y'imyaka igihumbi ya Kristo izoba yuzuye abanyamerika Latine na Karayibe, kandi uwo n'umugisha ukomeye cyane uwo Kristo afitiye abanyamerika Latine na Karayibe. Kandi ibyo mu buryo bugaragara byari ikibazo kuri Amerika Latine na Karayibe ko batashobora gutera imbere nk'ibihugu bihambaye cyane, ibihugu bikomakomeye byo mu Burayi, ibihugu bikomakomeye byateye imbere mu nganje y'imyaka igihumbi. Amerika Latine na Karayibe hamwe n'ubwoko bw'Abaheburayo bizoba ari ibibanza by'iterambere rikomeye cyane rihambaye mu bisata byose by'ubuzima bw'ikiremwa muntu. Ibyanditswe biravuga muri Habakuki igice ca 2:14 ko isi izokuzura ubumenyi bw'icubahiro cuhoraho nk'uko amazi abogereye mu kiyaga, kuko kumenya icubahiro cuhoraho kuzuba kuzuye mu isi nk'uko amazi abogereye mu kiyaga. Ndetse kandi ibyo nyene byaravuzwe n'umuvugishwa n'Imana Yesaya mu gice ca 11 murongo w'9, kandi ivyo bivuga ku nganje y'ubwiza y'imyaka igihumbi. Isi izokuzura ubumenyi bw'ukuza kwa kabiri kwa Kristo, aho icubahiro cuhoraho kizogaragara, kandi ni naho hazozukira abapfuye bizera Kristo, ahindure n'abazima abatonejwe na Kristo, abatonejwe n'Imana kuri uno munsi wa nyuma. Ubumenyi bw'ico gihugu cyose azoba ariko arakora muri iki gihe c'iherezo nibwo bumenyi isi izokuzura, kandi abantu mu nganje y'imyaka igihumbi bazogira ubumenyi bwo kuza kwa kabiri kwa Kristo hamwe n'imigisha azozana mu kuza kwiwe kwa kabiri ayizaniye abatoranijwe hamwe n'ikiremwa muntu cyose. Rero dushobora kubona ko Imana igendagenda mu gihugu cayo hamwe no mu ishengero ryayo muri iki gihe c'iherezo, muri ibi vyaremwe bishasha. Dushobora kubona ko izanye imigisha myinshi kuri twebwe muri Amerika Latine na Karayibe. Amerika Latine na Karayibe ni kibanza c'umugisha wa Yesu Kristo muri iki gihe c'iherezo, umugisha hanyuma uzokwimukira no mu bwoko bw'Abaheburayo. Rero turiko turabaho mu gihe ubw'Imana iriko igendagenda mu banyamerika Latine na Karayibe mu gikorwa gihwanye n'ibi vyaremwe bishasha, ibi vyaremwe bisha, kuko ico Kristo yamye akora mu gikorwa ciwe ni ukurema ivyaremwe bisha. Ntabwo ari ibintu vy'ubudumbidumbi canke vy'amadini, ariko ni ibintu vy'ukurema ivyaremwe bisha, ivyaremwe vyatangujwe n'umuntu musha ari umwami Yesu Kristo. Nico gituma ivyanditswe bivuga biti nzobwira bene data izina ryawe. Kristo niwe mwene wacu mukuru, kandi ivyo vyaremwe bishasha ivyo Yesu Kristo ari uwa mbere muri vyo vyabandanijwe n'abagize ishengero ry'umwami Yesu Kristo, abo bose amazina yabo yanditswe mu gitabo c'umwagazi w'intama isi itararemwa, aduha biciye mu kwizera Kristo nk'umukiza wacu, hamwe no koza ibyaha byacu mu maraso ya Kristo, hamwe no kuronka mpwemu yera, aduha umubiri wa teofaniya
bwo mu buringanire bwa gatandatu, hanyuma ku munsi wa nyuma azoduha umubiri ufatika uhawe ubwiza uhoraho. Uko niko rero tuzobaho ibihe bidashira, turi abadapfa hamwe na Kristo, kandi tuzoganzanya nk'abami n'abahereji muri iyo nganji y'ubwiza ya Yesu Kristo. Kugira ngo tuganzanye nawe hakenewe ko turonka ukudapfa uko Kristo yasezeraniye abo bose amazina yabo yanditswe mu gitabo cy'ubugingo cy'umuhagazi w'intama. Rero dushobora kubona ko Kristo yamye agendagenda mu gihugu ciwe, uva mu gihugu uja mu kindi. Turabonye ibibanza, ubutaka ubwo yagendagenze mu gihugu ciwe. Rero dushobora kubona aho ariko aragendagenda muri iki gihe c'iherezo, kugira ngo yuzuze bityo umubiri w'ibanga wa Kristo, ari nawo kandi ushushanwa n'ingoro. Nico gituma witwa ishengero rya Yesu Kristo, ingoro ya Yesu Kristo, ingoro yo mu gihugu impwemu. Kandi yari ifise ingoro yubatswe na Mose hamwe n'iyo Salomo yubatse, yari ifise hanze ahera n'ahera ha cane, kandi ahera ha cane hari iburengerazuba, no kuvuga ngo mu burengero. Kandi mu nyubako y'ingoro y'umuhemu ya Kristo, ahera ha cane h'iyo ngoro hari iburengerazuba nyene, aribwo butaka, ikibanza cy'abanyamerika ya Tine na Karayibe. Hamwe n'abanyamerika ya Tine na Karayibe, Yesu Kristo ariko arubaka ahera ha cane h'ingoro yiwe yo mu buryo bw'impwemu, ari navyo ikindi gihe tuzovuga mw'idonido. Rero Imana iriko iragendagenda he? Igendagenda mu gihugu cayo, mw'ishengero ryayo, muri ivyo vyaremwe bishasha vy'ibiremwa abantu. Kumenya ko Imana iriko irarema ivyaremwe bishasha, ico ni ikintu c'agaciro kadasanzwe, ikintu ngirakamaro cane, kugeza ubwo ubushakashatsi bugeze ubwo bukigundura. Abashakashatsi bose boca barondera Kristo kugira ngo baronke ivyo vyaremwe bishasha, kugira ngo baronke uko kuvuka bwa kabiri. Rero ubu mwitegereze, ubwa mbere kwizera Kristo ntabwo cari ikintu c'ubushakashatsi, ariko ubu ukutizera Kristo nico kitari ikintu c'ubushakashatsi. Rero ubu abashakashatsi bariko barizera Imana, baragunduye abashakashatsi ko Imana ibaho. Kandi ubu kutizera Imana ku bashakashatsi, ivyo nivyo vyerekana ko umuntu atari umushakashatsi. Murabe ingene ibintu bihinduka, kandi murabe ingene ubushakashatsi bwamye bugundura ko Imana ibaho. Rero bo bashaka ubu kumenya iyo Mana, umuremyi w'amajuru hamwe n'isi. Rero abashakashatsi mwitegereze, abashakashatsi n'abizera Imana cane kurusha abantu benshi babayeho ku isi. Bamye babona bakoresheje ibikoresho vyabo bafise igikorwa c'Imana, ibintu abantu badashobora kubona n'amaso bwite. Uba abashakashatsi bakoresheje ibikoresho za rugagamisha hamwe n'ivyogajuru barungika ku yindi mibumbe, bashoboye kubona ico gikorwa cose c'Imana, kandi barabona ko Imana ifise urutonde, nubwo badashobora kubitahura mu mwuzuro. Babona ingene ico gikorwa c'Imana kiri ngaho, kigaragara, gihari. Rero mwitegereze, kwizera Imana, abashakashatsi barateye intambwe ikomeye cane mu iterambere ryabo ry'ubushakashatsi. Kandi ubu hariho abashakashatsi bavuga canke bandika ku bijanye n'Imana, kuko baramaze gukagura, baramaze kugundura ko Imana ibaho. Ariko mwitegereze, ubwa mbere ivyo vyari vyaragunduwe n'abantu baciye bugufi. No kuvuga yuko ibintu bariko baragundura si ibintu bishasha. Uhereye mu itanguriro, ivyanditswe biravuga ko Imana yaremye amajuru hamwe n'isi.
nuko rero umuntu wese yizera bibiliya yari yarabigunduye. ni ukuvuga yuko ubushakashatsi bwamaze imyaka ibihumbi buri inyuma cyane bwaracerewe, ariko ubu bwarateye intambuko ikomeye cyane, intambuko nini, abashakashatsi benshi, kandi byaremewe mu bushakashatsi ko Imana ibaho. Barateye intambwe nini cyane ikomeye, kuko itanguriro ry'ubwenge ni ukubaha Imana, kandi umuntu atazi n'uko Imana ibaho, nuko rero ntiyoshobora kuronka itanguriro ry'ubwenge hanyuma ngo yubahe Imana. Rero turabonye Imana igendagenda mu gihugu cyayo, kandi iyo Imana igendagenza mu gihugu cyayo iba iriko irarema. Yo yamye irema mu ibihumbi vy'ibiremwa muri ivyo vyaremwe bishasha, yamye irema ivyo vyaremwe bisha vy'ibiremwa mu bwami bw'Imana. Kandi ku munsi wa nyuma hamaze kuzura, hamaze kwinjira uwa nyuma batoranijwe akaronka kuvuka bwa kabiri akavukira mu bwami bw'Imana, hanyuma hazoza umuzuko bapfuye bizera Kristo hamwe no guhindurwa kwa twebwe bakiri bazima, aho tuzoronka umubiri uhoraho. Ivyo nivyo Imana izokora kuri uno munsi wa nyuma, hamaze gukwira kugeza ku wa nyuma mu batonejwe n'Imana mu mubiri w'ibanga wa Yesu Kristo. Nico gituma Imana yamye igendagenda mu gihugu cayo, mu ishengero ryayo kuri uno munsi wa nyuma muri Amerika Latine na Karayibe. Rero ni ihirwe kuri Amerika Latine na Karayibe ko abatoranijwe buzuza mu biranga wa Kristo baba abanyamerika Latine na Karayibe. Kandi abanyamerika Latine na Karayibe nibo Imana ikoresha mu gusozera ishengero ryayo. Abanyamerika Latine na Karayibe nibo basozera umubiri w'ibanga w'umwami Yesu Kristo. Kandi mu yandi majambo, imigisha ikomeye cyane Imana irayifitiye Amerika Latine na Karayibe. Nico gituma dusengera Amerika Latine na Karayibe kugira ngo umugisha wa Kristo ugume kuri Amerika Latine na Karayibe, kandi nihasuka ibihano by'Imana bigiye kuza ku isi, Imana izorinda Amerika Latine na Karayibe, nuko ntize isambuke Amerika Latine na Karayibe, kuko hazoza ibihano by'Imana iby'akabaro gakomeye, aribyo bizoba biteye ubwoba. Ariko turasenga, dusenga Imana, dusenga Amerika Latine na Karayibe, turipfuza yuko Amerika Latine na Karayibe hamwe n'abayibamwo binjira mu nganje y'ubwiza y'umukundwa wacu umwami Yesu Kristo. Kandi nibinjira bose muri iyo nganje y'ubwiza ya Yesu Kristo, inganje y'imyaka 1000, nuko rero bose bazotahura bino bintu namye ndababwira haraciye imyaka myinshi, aho tuzohahurira kandi aho tuzohaganirira, kandi aho rero mwebwe muzotahura mu buryo busesuye neza bino bintu byose namye ndabashingira kw'intahe ibigiye gushikirizwa muri Amerika Latine na Karayibe, kandi byaratanguye kugenda bishitswa ibihwanye ibigenewe ino minsi, bisigaye nabyo nyene bizoshitswa. Nuko rero Amerika Latine na Karayibe ni ubutaka, ni kibanza aho Imana iriko iragendagenda mu gihugu cayo gihwanye n'iki gihe c'iherezo. N'ubutaka ni kibanza c'ingirakamaro cane ubu ku Mana, hamwe n'ubutaka bwa Isirayeli. Rero mwitegereze mu bibanza mu butaka aho Imana yashize, aho Imana ihanze ijisho, mwitegereze buri gihe hama hari ibibazo. Murabe ikibanza ca Isirayeli, murabe na Yerusalemu. Yerusalemu, umugwa w'amahoro, ni umugwa urimwo intambara nyinshi, ariko mu bwami bw'imyaka 1000
imana izokwerekana ko ari umugwa w'amahoro kandi ko ari umugwa w'umwami akomeye ahambaye azoganza Isirayeli hamwe n'ikiremwa muntu cyose. Kandi mu nganje y'imyaka igihumbi hazoshimangirwa, hazokwerekanwa ko igihugu ubutaka bwa Amerika Latine na Karayibe ari bwo butaka bw'iterambere cyane hamwe n'imigisha y'Imana myinshi, kuko mu nganje y'imyaka igihumbi umugisha w'Imana wose wavuzwe ukaba utarashitswa uzoshikirizwa muri Amerika Latine na Karayibe, kuko Imana iriko iragendagenda mu gikorwa cayo. Igikorwa cayo gihwanye n'umunsi wa nyuma mu butaka bw'abanyamerika Latine na Karayibe, kandi iyo ni Imana igendagenda mu byo yaremye, nk'ivyo vyaremwe bishasha. Kuri jewe ryari ibakwa ridasanzwe kubana namwe muri uno mwanya, ndabashingira intahe y'Imana igendagenda mu gihugu cayo. None barihe abazobona Imana iriko iragendagenda mu gihugu cayo? Turi hano muri Amerika Latine na Karayibe tubona Imana igendagenda mu gihugu cayo. Ese imigisha ya Yesu Kristo mureka w'isezerano umukundwa wacu umucunguzi ese yoba kuri mwe mwese no kuri jewe nanje, kandi vuba huzura igitigiri c'abateranijwe n'Imana, vuba twese duhindurwe tujanwe mu mazimano y'ubukwe bw'umwagazi w'intama mw'ijuru, mu rugo rwa Data wo mw'ijuru, mw'izina rihoraho ry'umukundwa wacu umwami Yesu Kristo. Amen kandi amen. Murakoze cyane kuba mwateze amatwi mubikunze, bakunzi bene Data nshuti muri hano hamwe nabo biciye muri iki gikorane cafashwe mu mavideo, abazoba bariko barumva kino gikorane. Ese Imana yabandanya kubahezagira mwese, Imana ibarinde, kandi ndongera gusiga hamwe natwe Revera Miguel Bermúdez Marine kugira ngo abandanye kandi asozere igice cacu muri kano kanya. Imana bahezagire kandi barinde mwese.